Guys, dusuye turamutse bakunzi ba Bukimon TV na cacana abakunzi b'ikiganiro inkuru shure gica kuri Bukimon TV. Ambonye je ndacari biri no musi rero hano ngene nahisemo kwambara impuzu y'amadeshire hano nk'abaraperi. Ndikumwe n'umurapa hano mu gihugu cacu arazwi cyane sino kuri Rwanda mudondora kuri vyinshi mvuga ngo ni ama AKA ari ya oya muramuzi ariko uzokwigana inoti azofunga kubera iki yo ni tuvuge sinzi ko twavuga ni jambo riri ku mahera ni jambo nakuze mbona ku inoti mbere n'iryo jambo novuga n'iryo ni jambo novuga yuko ari jambo ryatumye menya no gusoma kuko ijambo ryaguma rigaruka kubera iki contrefacteur est puni de servitude pénale. Ewe gusoma igifaransa nabimenye ngaho. Okay. Buriya waguma wisomera biri ku note. Amafaranga ni babi. Yes, guy, je ndakuzi nka Kingorongoro. Kubera iki Kingorongoro? Kingorongoro ni indirimbo yanje. Indirimbo yanje nasohoye année 2013. Sasa irahitinga micungararo mu quartier nahora mbamwo abataxi velo abapeti banyita Kingorongoro kubera iyo ndirimbo ndavuga ati nakunda umurundi akwisizina ducishiye ku mustari wibuka muri Kingorongoro bega basha ngoma yatumye abantu bakumenya muri quartier Mamani is Kingorongoro giceri cha 50 Kingorongoro ziganya 2-5 Kingorongoro mama mbona indirimbo ya kera sino yuko kuye ki wari wimvire ko wo kwandika ukumva ko kwandika ikingorongoro jewe mu bisanzwe iyo nshatse kwandika indirimbo nangura kwandika title ndandika title meje kwandika title nkaca niyumvira rero ibintu noririmba bijanye n'irya title nuko nariyumviye kwandika Kingorongoro ndavuga ati Kingorongoro ndashobora kuririmba indirimbo yitwa Kingorongoro so ndayandika bisaba yuko nandika na histoire y'Ikingorongoro aho cyavuye cyaguze Yesu umva ibingorongoro kera bya Kaisari Yesu yarigeze no kuvuga ati ibya Kaisari mu birekere Kaisari iby'Imana mu bihimana kandi ariko yerekana Kingorongoro nyene so ndavuga ati reka nandike ni inspiré ku bintu vya kera n'ivyubu kuko ico gihe Kingorongoro twari dufise Kingorongoro cha 50 ni cha 10 sasa mu mabisi kenshi watanga 350 umva ata Kingorongoro ufise bacha kugira ati no kwibombo kugira baguha amazi watanga Kingorongoro sasa ndavuga ati wewe wumva inspiration ije izanana ku Kingorongoro ndakuzi nka Kingorongoro bakuzi nka Kingorongoro abavyeyi bari bakwise gute abavyeyi banyise biza bishaka mystère yego wari wavukiye jewe ndi mvukira y'Ibujumbura yego ariko nkomoka Ingozi yego komoka Ingozi imvukira y'Ibujumbura sanisha ivyo bintu Ingozi na abavyeyi banje bava Ingozi ariko je ndi umunyabujumbura kameme wamujayo wamutembererayo cyane gose nta mwaka wohera yego kenshi mu kwezi kwa Ramazani cyangwa mu vacances biro nk'ivyo yego wahereye ku ishure hehe ko numvise umbwira ati ntangura gusoma burya numva no tangura no gusoma ku mafaranga nize mu Kinama EP Kinama école primaire de Kinama 4 kuva muri première maka 6e yego secondaire nize ahantu hatandukanye nize Don de Dieu mu Cibitoki campereza mu Carama kuri Saint Basile yego wize biki nize informatique de maintenance ubu rero uraza kudufasha hariya muri Bukimon n'umufundi nakaye kanserite wibuka wakoze primaire ugati agasinzo gibagira primaire narakosha cyane nakoze ama insolite wibuka ati kabisa ni grave je niga na grand frère mu ishuri mwarigana yego mwatanguranye mu wa mbere
ego kuko turakurikirana umva nduta umwaka umwe tutegeza gutangurira ishure umwaka umwe sasa wewe yitwa biza bishaka nanje nitwa biza bishaka umva amazina yacu yarakurikirana umva niwe yatangura je nkaca nkurikira sasa hageze grand frère akagwara nabona ati grand frère aragwaye agomba gende asaba uruhusha hajya kugira bamureke atahe je naca mfuba agira yitahi ngaca ndamwegera mwarimu nkamubwira ati mwari burya nanjye ndagwaye sasa umwarimu agashaja ngaho akavuga ati none mwese mugwarira rimwe agaca twumviriza ngo kandi barashusha ta mukajana sasa ubu mpora ndavyiyumvira nkavuga ati burya twaradekona cyane secondaire nari maze kwitwa Kingorongoro ego kuko ndibuka nageze kuza ku ishure mfise ibingorongoro mu ishure biragwa bimaze kugwa abanyeshuri rero baramenyera iyo ncerewe ninjiye mu ishure baca bagwisha ibingorongoro kiza naho abantu bara muri direction kumbaza ati ivyo bingorongoro twama twumva iyo winjiye mu ishure iminsi yose nibiki ndisigura hajya ariko mu nyuma byaciye bihera no ma insolite nakoze kugeza naho kwishura hose bavuga ati hajya muri irya shure harimo umuhungu yitwa Kingorongoro ni Kingorongoro yagize chance yo gukorana n'abavyeyi bose yego uri umwana yakuriye kundera y'abavyeyi Kingorongoro rero umuziki na Kingorongoro bahuriye umuziki je natanguye umuziki ari année 2005 yego ico gihe twakora umuziki nko kubera mu kinama twari tuvuye mu ntambara intambara ya 2001 benshi barayizi après abapeti benshi mu makartier osanga ari ibintu byo gukinisha amagopo ingoma z'amaboko ibintu nk'ivyo nuko ranje ndabyinjiramo bivanye n'ubuzima twari tubayemo mu quartier nkuko cyane sanga ndi mu muziki 2005 gahoro turirimba imiziki itandukanye abandi baririmbyi après ndiyumvira nanje kwandika gwanje hari 2006 nuko ndandika après 2008 chanja muri compétition ya concours de rap kuri Centre Jeune Kamenge nuko ndaba meilleur rappeur w'umwaka kwiki wahise mu rap ni ikintu navuga umva kuvuga basikiri ku mutima umva nyine ko novuga abantu bose bakumviriza ariko ikintu wumva nyene kikubakiye ati cyari giki message wumva wifuza gutanga ari ico gihe byari ibintu by'intambara umva twarigisha ibintu by'intambara ico gihe hari yavumye uturirimbo hari abavye badusanga ku ishuri bakatwigisha za nore gwaruka Burundi bwejo umva bakaza ku ishuri bakatwigisha indirimbo zuko z'amahoro natwe tukiyumvamo nyine ko tworirimba amahoro tukigisha abantu amahoro Kingorongoro 2006 urandika winjiye muri studio bwa mbere ryari winjiye muri studio hari 2008 igihe navuwa mbere kuri Centre Jeune nibo batumye uja muri studio yes bace banyinjiza muri studio kwa Adomix kera cyane ndinjira muri studio nsohora indirimbo zitatu cyandabandanya Kingorongoro abaratanguye muhira wabona bavyakira gute muhira bwa mbere babona kumenga ndiko ndajokinga tu babona kumenga n'ishure rizonanira ariko kubera ko banshigikira uwa mbere kwanza yatangiye kunshigikira ari papa yarigeze no kungurira akaradiyo ka cassette gira nze ndagira bijya recording vya record nuko barashigikira ariko ntabwo yari cyane kuko bambwira ati il faut ko wiga bajya bose ubona ari abastare bande baza bavye ko bakubwira za Koffi Olomide bakubwira ba Papa Wemba ba Christophe Matata bajya bose barize chancho wa minsi yari professeur muri ntuze muri université y'u Burundi umva nyine ko nanje nobo mu star ariko nize nuko kandi ndabibashimira kuko batumye nyine nanje mbona ati
bwa bundi ndiko ndakora umuziki ariko n'ishure naryo riramaze. Ariko uravye mu kibano hari ukuntu bafata abaraperi baba babona kumengana bavuwayo nta kuntu vyagufrena ukumva ko nawe bantu bakubonamo ubuvuwayo bakubonamo ko ejo nta kindi n'itabi n'urumogi. Je mu bisanzwe aho mba canke mu babanyi je sinigeze nsa nk'umusani kujya noca mu ibarabara abantu bose bakavuga ati musani oya je nasa nk'umwana we muhira ariko unyegereye ni wacu ubona ibintu nkora yego umva sinigeze nsa nk'umusani tuvuga amatatuwaje byo kwitoboza canke kwisukisha ibintu nk'ivyo kuva kera wamenga nyine ndi umwana w'imuhira ariko ikiri muri jewe ku bantu banzi bari bakizi ikiri muri jewe ariko si ukuvuga yuko abantu bose bari bazi yuko hajya kwa mama Mystère hari umuraperi oya bagiye kubimenya après indirimbo zanjye zitangiye kuvuzwa ku maradiyo bwa bundi n'umuraperi ibintu nk'ivyo. Yes, duhe rero image yo kuva 2008 kuza kugeraho Kingorongoro ndetse atanguye kuba Kingorongoro abanyabujumbura bamumenye igihugu cyose cyatanguye kumumenya. Duhe image yo kuva winjira muri studio bwa mbere kuri nda Kingorongoro n'amavideo yinjira mu mavideo. Jewe twavuga ko hari 2008 ariko muri 2008 si kuvuga ko ariho namenyekanye kuko naragwana wapikanka haraza baririmbyi batandukanye dusangiye generation banuze ba Dogo A ba Bauden abo bose nabona kumenga nyene nije nzobu wa mbere mu bapeti barapa wiyumva aca haza abandi barahita baragenda cenda bandanya 2013 ncasohora Kingorongoro abantu barayifata mu mutwe urazi ushaka kuburirimba ariko indirimbo zawe n'abantu bazitayeho cyane kugeza naho bazifata mu mutwe. 2013 bafata Kingorongoro après 2014 ncasohora Inzingwa ndi kumwe n'abapeti bari aho ba Christina Junior abandi bayita Inzingwa abandi bakayita Intazingwa. Iyo ndirimbo yarahitinze cyane surtout ngayi Bujumbura nuko ndatangura kumenyekana gahoro 2016 rero niho nasohoye indirimbo yitwa Ile ni indirimbo nakoreye kwa Masalend kuva kera yaramfasha nk'umupeti w'iwabo wavuga ati umupeti arafise talent reka tumufashe ariko mu nyuma ndavuga ati no foko nihagararako Masalend ndamuzanira amahera yari ico gihe studio hajya iwe bari ha 50,000 kuri studio yiwe 2016 ndamuha 30,000 Masalend arayanga yati Kingorongoro wewe ndagusaba amahera iyi studio nimba nayuguruye niyumvira bamwibwe kugira muze mutangurire ngaha nabwiye ati man jewe ubu nzananye ingufu nshasha mina kupatia 30 tora Masalend arayitora ariyumvira umupeti ko amaye amahera ni gute reka ndindire basi icyo gikoko nuko turakora ile ariko arayikura kubera iki wari ufise kubera iki wimvire ko muha amafaranga kandi yanayanse wari ufise iyihe vision. Naritahuye ndavuga ati jewe rero ifoko nkora umuziki nka jewe kuko kera nakora nka group turi kumwe n'abandi ariko nka solo artist umva nabitangiye muri 2016 ndavuga ati reka nanje nitange kumbure ukunyene ntanga amahera niko umuziki wanje nanje nzobuha agaciro kanini kuko ico gihe muziki twayitanga ku Ndundi indundi.com canke mfise agasede nkatwara ku studio atandukanye ibintu nk'ivyo ariko 2016 maze kuriya ya 30,000 yanje kwa Masterland avuga ati uyu muziki rero ko ndawuronse negezwa kushikana kuri YouTube yanje ninaheza kushikana kuri YouTube yanje ngire cover media tour ico gihe vya media tour vya cover byose ntivyari bwana menyekane ngo ariko ndi mu bantu babitanguye n'aba Masterland ba B-Face ni benshi nyene twa dusangiye generation ico gihe cha 2016 bas numva kwari kwitahura nyene guha agaciro gikorwa cawe ile ibiravo ile chatubona video
après ndakora ariko video 30,000 ya 30,000 kumusane nkuba gitangura ndacabanda ya 30,000 Masterland amaze kumpa audio twumva ati audio kabisa ifise quality iteye ubwoba kuko Masterland nawe si yororo ntiyoroshe kuri production turakora umuziki mwiza kabisa mvuga ati ego kabisa ndakoze umuziki ujya nyine nashaka après chandongo umufasha umuntu amfasha ari hanze avuga ati peti yangu iyi ndirimbo shaka yuko ukora video yaramaze kuyumva audio ayikuye kuri YouTube yego shaka yuko ukora video kandi ebana iyo video ni wiyaranje ukore video ebana ushaka ariko ukore video nziza mvuga ati none naratanze 30,000 yanje kuri jewe yari menshi nari kuyakora n'ibindi bintu cyafata yo mahera bandungikira ndavuga ati ebana naye reka ndayate kuri video yarangaye yari à peu près 1,300,000 yose cyafata umupeti araho yitwa Landry SB ndamwita umupeti kuko ndamurusha imyaka naho ubu afise umugore afise umwana oya nibisanzwe ndamutora ariko mu underground ataramenyekana avuga ati peti yangu we uko na talent il faut ko dukora abifata nk'ibisanzwe tu byati je ngoma ndagwa amahera dushire ku meza umbwira ibikenewe byose nimba ari drone umuduga abakobwa locations byose umbwira nuko arabishira ngaho byose bigwa kuri 1,300,000 top yego nawe uriruhutsa atahwi nanje rero ico gihe ubuzima aja ntiyari cyane kuko wewe yabona kumenga ni indoto ariko agira ntuzeye Devi ariko ayo mahera ntabona aho azova ndamubwira ati je amahera ndayafise ntubona ati nambaye uku ifaranga rirahari je nshaka dukore ndamuha amahera turakora tuje gukora ebana acakora ni shavu na wene kuko yukoranye n'umuntu ataramenyekana abafise ntuzeye abafise vision abafise ahantu shaka kugera turakora ile iraba indirimbo idasanzwe ku buryo ndibuka na Satbi yari mu Rwanda abafizo bari mu Bufaransa narabonye ama message zabo apana ngo genda batangura bakwandikira banyandikira fizo postinga audio yanje video yanje ico gihe bijya ibintu byo gupostingana aba star ntiyari cyane ariko fizo yarapostinze Satbi yarapostinga ebana turunga ubucuti kugeza no bavuga ati peti yangu wendo ule peti yambia no ni mie kubera bo biyumvira yuko noba naragiye mu Bugande ndayikorerayo ico gihe abapeti bose urunganwe nyene abaririmbyi nka bose bari bahonze kubera ingorane zari zabaye mu gihugu nuko rero indirimbo irasohoka ija ku rwego rudasanzwe Basatbi baraza turakora kijya gihe wiyumva gute kuri ile uciye kwibarabara bati kigorongoro jeho nyine nabona kumenga birasanzwe nabona kumenga nibijyanye n'ibyo kundata ni wakoze akantu keza kumbe ndi ngaha ari abandi bagera ku miliyoni bariko baranyumviriza numva je nabona kumenga umva naka group nyine ndimo kumbe ni isi yose iri kiranyumviriza nuko nisanze ndi mu gitigiri cy'aba star nisanze mu ba star 10 nisanze mu ba star 5 bavumye gati basi rero nta kundi canangura gukorera amahera nanje yego imibereho muhira gute utashe bagufata gute mu star avugwa mama wawe asohotse ngo he mama kingorongoro bumva gute Jean mama kwanza aranyiratira cyane yego kabisa avuga ati naravyaye kingorongoro nanje yego kabisa kuko mbo yabona kumenga bya kera nyene yabona kumenga ndiko ndafyina ndiko natakaza umwanya ariko aheje kubona video yanje nkijya ile wenyine avuga ati je ngiye kuba umufana wawe peti sigaye ukazi ama video kumenga ntiyajya nyene turatubona y'abandi abandi bakora ebana kabisa ndakwishimiye muhira kwanza abavyeyi banje bose baca bacika abafana banje aba petit frère bose ababanyi umva namfise kwanza abafana bakiri bato cyane umwana ashobora no kurota ariko aririmba ile kuza no muvyeyi ambwira ati wowe nibiki wahaye umwana uratwonone abana
Basadbire baba baratahutse ego Sadbire atahuka muba murakoranye ego cyane niwe yakurondeye canke niwe wamurondeye nije namurondeye abiga si brother nshaka ko dukorana wamwandikiye ataraza nshaka ko dukorana ndafise idea nshaka yuko dukora aranyumviriza turaja muri studio turakora ebana indirimbo nayo nyene zikaze kuko nanje sinoroshe burya benshi biyumvira ile ni ikintu gisanzwe cyane naririmbye ariko kica kirahitinga sasa ku bantu batari banzi kuva kera babona ko umenga na kantu nyene nagize uridumbukije après ndagira sumba zose Jena Satbi irahitinga kandi ari audio après yaho ndasohora na ba Ashley Diva après Fizo araza arankenera mu ndirimbo yiwe ndakora ndiyumva nyene ko ari wa miliyoni wanje na vuga ati miliyoni uri kuravyibuha ahubwo cakingorongoro cakuze nuko rero burya iyo witangiye ku kintu Imana ishobora kuguta uvuga ati umupetsi yaritanze foko abone inyungu so kuvuga yuko nahomvye ego narongutse cyane gose abo bose murakorana kugera nuno munsi washaka uno munsi kuko après yizo collab zose ndakubwiye haraje abantu bashaka kumfasha babona ati umupetsi ari kuri level idasanzwe foko tumutwara muri Tanzania nja muri Tanzania ndakora collab na ba Baraka da Prince na ba Country Wizi uwari muri Konde Gang umva wa miliyoni nene cakingorongoro cyariko kirakura pole pole ibaze kingorongoro kigaca ku noti kikagera ku miliyoni kikagera kuri drone kikagera muri Tanzania ni ikibazo ruba rugendo torosha ariko kingorongoro muntu kino kwinaza kwibaza muri iriya misi wanashaka kuvizo za 2016 warona ko haciye haharagwa ibintu vy'amalebo cyane canke management kumva abarimvyi kanaka bagiye muri management nta bakwegereye ni benshi banyegereye ndibuka haraje Mood Nation twarakoranye dukora indirimbo yitwa Vunja Got turayikora irahitinga nayo nyene après hacha haza Trust Nobody kwa Adesi Wonder Boy turakorana dukorana indirimbo zishika kuri 3 yari Woza Wombona Ex Girlfriend hamwe na Kiraka après ndasubira kandi nyuma ndavuga ati foko ndekira kuko contrat twari dufitaniye nawe yararangiye avuga ati foko nsubira inyuma kandi nkore ukwanje cyankora hari kera yego hariya hari kera naye nashatse mbere nk'umuntu abarayibitse ariko nta kundi kuyizanye ni wewe nyene tutari dusanzwe tumenyereye cyane mu myandikire y'ikirundi cyane ariko tubona uzanye ikirundi gikomeye ako nshaka kubanza ndirimbere kare akantu ngo sinzi gino kavuga mbango tuva kintu ngo igura ingamiya rupiya nimba igura ingamiya yo hatanguye imeya hakurikira rupiya ufise ikingorongoro kimwe ukagura ingamiya babiri igo zana magi zana masoro tuje mu rubanza rw'amasaka bita umuganuro rumariza nawe ngo mariza bote ndirimbo nkunda cyane guys nimba utarayibona uri mu ruhombo ndirimbo bita hari kera jya kuri YouTube babwire baje kuri YouTube baje kuri YouTube ni Kingorongoro official hari indirimbo nyinshi zitandukanye ariko uri umurundi wo kwitsitso agomba ndabemvite kuri hari kera gendura be hari kera kabisa mpa shaka umperero image iri ndirimbo ingene yaje uhe n'abari kwatumba iyo ndirimbo nayanditse kubera ko benshi biyumvira yuko atakirundi nzi okay narakora ibiganiro mu kirundi ariko bakavuga ati uyu muntu ntazi kwandika ubwo so yatumye nibanemera ko ari wewe ibintu nk'ivyo ntazi kwandika mu kirundi asa navuga ati ivyo bibazo byari bimaze kuba byinshi cyane mpura navyo navuga ati no nibikunda ndo kwitsitso ndo murundi fuko nkora indirimbo y'ikirundi ndiyumvira indirimbo nokora y'ikirundi ndabona ati no hako nokora indirimbo y'ubuzima canke indirimbo novuga ati ndiko ndirata jewe
niyemera jewe ndavuga ati no ifo ko nkora indirimbo y'ikirundi izokwamaho imyaka yose naho nzoba nahari isiga izina isige nyene umuntu wese azokwama yumva naho azoca imyaka ijana kwisi haraciye kingorongo umuntu wese arafise kera yiwe sasa mvuze hari kera n'umwana muto yashobora kubwira muto yiwe akamubwira ati we petit mimi kwa zamani hari kera nuko rero kira muntu afise kera hiwe avuga ati reka ndirimba indirimbo yitwa hari kera mvuge akahise ku Burundi mvuge na kahise kanje mvuge na kahise ku muntu wari we wese ashobora kuba ariko arayumviriza yumve nyine ko namukozeko kiriya gihe kandi nta management wari urimo ego kubera iki wahisemo Vishu ijya ndirimbo kwanza yari mukwiriye ego wewe kwanza ubwa mbere nkikimurondera yibaza ati nizijya ndirimbo nyine mura nkora après nchanamubwira ati man tunatulia shaka turirimbe kirundi indirimbo ya projet dukore project ikomeye cyane aranahura turakora basi ndirimbo isohoka kujya izari kingorongoro mwenyewe ndetse na hari kera kingorongoro urazi faranga rimwe kugura ingamiya inspiration wari wayikuye Yesu yaguzwe 30 hariya inspiration yari ivuye kuki kugira wandike ibintu nka biriya hari kera nabivuze navuze ati kera hanje akahise ku Burundi wumvise wovanga kawe nako Burundi kandi rero Jemvi Ngozi kandi muri histoire y'u Burundi n'abantu batari bahari ba Samandari mbo banarunyonga uko ariko Samandari sinzi ko yabayeho narunyonga yarabayeho nibatse nico gituma bavuga ku Gasaka kwa narunyonga we naho uzi ku Gasaka none gamusaza Ngozi downtown sigura yuko histoire y'u Burundi ndayizi cyane yego Kingorongoro no musuri muri novuga muri label sinzi ko mvuge management sinzi birategwa n'ingene buvyakira nivyo mwavuganye na ba boss mbo mwamenyanye gute ndavuga kwa Amiri twakoranye kwanza kuva kera ndibuka muri Sindi Kibamba yarandonde yarambye ati peti yangu ndafise umwana ndiko ndasohora nshaka yuko agera ku rwego nk'ugo nawe ugezeko yitwa MB Data shaka yuko mukorana ndavuga ati umusaza aramamagaye foko nitaba ndagenda nsanga ni indirimbo yitwa Sindi Kibamba nabona ko mengira sanze kuko nari maze gukora ama collab menshi après meje kwinjiza voice tuyumvirije turumva nyene ko ari hit indirimbo irasohoka irahitinga kubi ubushuti bwa Jenamiri buca butangurira ngaho hageze guterera yaho muvuga ati nakazi rero tubigira akazi mejeje gukora hari kera kuko hari kera ni Amiri nyene yayikoze ego Amiri avuga ati peti yangu ngaha aivya una management foke ukuye nanje vraiment ico gihe nari namaze kudebukirwa cyane kuko nari maze guhemukirwa n'abantu batandukanye muziki nyene abantu twakorana nubwo ati ndiko ndagaspia ndiko nda investinga cyane mu muziki ariko simbona yuko nzoza kwinjiza nafise umuntu ari nyuma yanje kuko iyo usohoye amahera yawe mu mufuko uyashira mu kintu wewe ukora ushaka garuke biragoye kwanza biragoye kanza kugira uyagarutse nuko naragize hari kera ego indirimbo iragenda ariko ndavuga ati ifo ko ndabongera none se amahera azova he urumva après ngiye guhura na Amiri ndavuga ati basi Imana iranyibutse reka mfate urutwe rwanje ndarushire hajya hama tugende hamwe Amiri nawe arukoresha nta muririmbyi ushatse kuba umuririmbyi international ntushobora kuba international udafise management nibikunda par exemple na Natasha ashobora kuba afise note ariko nawe nyine afise management afise manager nuko rero ndashobora kuba mfise note jewe izanje ariko mfise n'abandi bantu bari nyuma yanje kugira basugume yani ikintu nk'ico yego urugendo si rugufi kuva 2006 utangura kwandika kugera no mwaka ni resume muri make bugiye tubwira ariko hari nibivunanye bivuna waragiye ucako hari nk'ikintu uvuga ati sinifuza ko cyo subira kumbako nigiye cyakubaye kuvuga ati iki
je n'ukuri kwa Mungu ni byinshi ariko novuga kimwe urazi kumuzinda kumuzinda hari ndibuka hari bonne année ya 2009 2008 twegeze kuba dufise aga concert hariya turagenda dushitseyo show irakwama yakwameshije neza saa yine baciye bayugara kandi tutarinjitse ata abantu turabona abapolisi baciye baza ati ugara ivyo bintu vyaha ugare ati basi rero nta kundi cha tuja ngaho turicara turabapetsi bashika 8 kuko yari groupe yanje abapetsi bashika 8 kandi nije nari chef ndagiye ati bapetsi mutulie turabe ingene basi dutaha basi dushika muhira rero hageze saa 9 y'ijoro bati bapetsi nitwarinda gutaha kumurango turamaramara saa 10 dufate urugendo abapetsi ngabo rero bose baranyumva bavuga ati chef aravuze turafasha urugendo kuva ku muzinda maka ngaho kukanga aho kukanga mu kinama twashitse saa 4 saa 3 z'agatondo nyene ibicu byahinduka tubona papa sinshaka gusubira muri ubwo buzima kandi ego byarambabaje umva ni ibintu novuga ati ni ikintu uno munsi none bo migitabo kigaragara noshika nandika ivyo umva nta na introduction ogira oya noshika nandika jewe narigeze kuva ngaha na amasaha ya na mwijoro yego wocita gute wocita gute ico gitabo une chose mystérieuse kubera umva ni ikintu umva ni gitangaza kuko muri iryo joro twahuye na byinshi twahuye n'abapolisi tugeze ku muzazi duhura n'abapolisi bafise bari muri patrouille ariko kandi bishiga isuma bacishe batubwiye ati mwe bapeti nimba muri bisuma mwabonye ubya urupfu rwanyu ratubabaje urupfu rwanyu ratubabaje urabona nk'ujya ajyamye hajyaye muramubona tukira abapeti canke yaborewe ujya ntiyapfuye twabona ko umenga yaborewe ariko twagiye kuvyemera tubonye amaraso tukira abapeti nimwaza n'uburofa hajya murakubitwa insoro rero icyatumye batwemera babona ingene twambaye ico gihe twambara ibintu binini birato bya Timberland ibintu nk'ivyo bavuga ati abapeti bavuye gukesha hiyo baratasha ariko twababwiye ati twebwe tuvuye gukesha ko umuji wose hari induru za bonane duca muri ako kavuyo nyene so ni ikintu nyene wibuka kabisa ariko muri uno muziki mukora hano i Burundi ni igikobona kivunanye ikintu kivunana ikintu kivunana nuko ataterambere rihari yego turahitsinga ushobora kuba uteye imbere kuvuga ati je nateye imbere abantu bose bamenye ariko ntacyo ufise ukabona ati abandi iyo umupeti yaje mu minsi yize ageze ku rwego kanaka twebwe tukiri ngaha anabasaza muri kumwe ngaha atacho ubona aho wageze sasa ni ikintu twovuga kiriko gica intege ugwaruka rwinshi uvuga ati none bavyetu abavye bacu kumenga baracikwega nabonye numva ako nyene aho nyene ubona bipfira he ko nizo management rimwe na rimwe ziza mbona bipfira he mbo novuga ko bipfira kuri twebwe nyene mbo twese apana abaririmbyi gusa abarundi twese ifoko tumenya icari cyo muririmbyi ifoko tumenya gukunda kwanza ivy'iwacu tugakurikirana tukabakurikirana biwacu ama social media yose tukayajako sasa abarundi ari bimwe ushobora kubabwira akabona ati ibintu nk'ivyo ariko kumbure bizoza kuko ugerageje kuraba ibihugu byose duhana imbibe bariko baratera imbere cyane mu bintu vya ntuze vya YouTube mu social media ibintu nk'ivyo ariko Uburundi umenga turacikwega gato so
bibaye ngombwa bibaye sinzi iyo bivuga neza bibaye abarundi bagatahura icyo ari cyo umuririmbyi cyangwa kumuteza imbere si kumurungira message ati wakoze akantu keza oya gukurikirana bijya bikorwa byiwe ukabikurikirana aho biri ukabipartaja ukabiha abandi ukabiha agaciro n'umuririmbyi wawe ukamuha agaciro gakomeye je narabaye muri Tanzania nabona ingene aba fans baha agaciro umuririmbyi wabo je umuririmbyi nkabona kumenga arasanzwe ariko wumvirije umufanzi ngena muvuga ugacha wumva nyene ko nawe wo mukunda kumva wo mukurikira kandi mwamanu yo muririmbyi twayife Kingorongoro yumvise nk'umuntu amudisinze mu ndirimbo yiwe avyakira gute simple tu kuko je kamere yanje sintukana ivyo ndabivuze kubera hari indirimbo rafuwa pase umuntu yabadisinze muri baraperi benshi ndabona ko umenga vyabatushije biriya bintu muvyakira gute pamwa apana jewe ko je nta ndirimbo ipfa nzopfa nkoze oya nibyo kudisingana ati kanaka yagize ugukana ariko nabonye kumenga byarabakoze ko pamwa ko hariho n'ikiganiro mwakoze ari nk'akagroupe kamwe ikiganiro nimba twaragikoze nuko nashaka kabasi kwerekana yuko rap ndayikora ndibuka muri iyo rap nyene uvuze muri iyo ndirimbo uvuze twadisinzwe bavuze yuko jewe ndapa slam ariko ndarondera slam maze kurapa ndayibura kuko je ndi umurundi negezwa kuvuga ikirundi nk'umurundi none ndandamuke mu kuvuga negezwa kuvuga n'umutima umwe mu bugwaneza negezwa kurapa nko kumwe kumva abapasi barapa ikirundi abaraperi bo ngaha bita ngo n'abarundi barapa ikirundi ariko ugerageje kumva ingene barapa ikirundi suko nyene kiri kuko ikirundi kirafise utwatuzo Kirundi kimeze nk'igifaransa ukirapuye nabi uzobubuza ikindi kintu par exemple ndashobora kuguha exemple nka Passy étoile de centre ushobora kuvuga ati mbega ndakubaze hamwe jo hatogera hamwe jo hatohashikana nubona ko byongora wogenda nakubwiye ikimbakiye ikindiriye ku mutima oya ndaje ndabikubwire kuko yaba imyaka uzomara ku isi ndayizi norindiriye umwanya mwiza navuganya jambo umutima wanje ukaronka koyoko umva ico ni kirundi apa nona rapua tukamona rapua kuna bitu gani ikirundi kirafise accent uvuze ahantu wovuga inkoko ukavuga inkoko uzovuza inkoko apa ni inkoko ahantu hari soko wari kuvuga isoko ukavuga isoko uzovuza akaguriro nuko rero ushobora kurapa nk'uri ko ararandamuka ikirundi ni barandamuka mu kuvuga ikirundi ni kimeze nk'ikigandi ikirundi ni kimeze nk'ikinyarwanda Kingorongoro muririmbyi buri mushizemo amafaranga yogaruka cyane gose mu buhe buryo nkuko nabivuze nara investishije mu muziki wanje ndayagarutse yego nk'umuntu wo mugarantisa gute ko mugiye ushira amahera mu muririmbyi yogarukana murakora umuziki mwiza kwanza bisaba yuko umuririmbyi wawe ategezwa kuba afise talent komeye afise n'amaraso yo gukunda kuko ibyo byose birakonta ushobora kuba uri umuririmbyi mwiza uzi kugira uzi kwandika uzi kuririmba ariko ugerageje kuraba nta maraso ufise meza ku bantu ego uriko urakora biriko biraboneka ariko nta maraso ufise ibyo navyo birakonta sasa tuvuze ivyo vya management bagashira amahera ku muririmbyi hama bakayagaruza ni ngombwa garuke kuko umaze kubona ati umuririmbyi wanje afise talent afise ntuze byose bikuye ku muririmbyi shiramo amahera ibintu byose biragenda neza kuko mumaze gukora umuziki mwiza audio nziza video nziza mukayimenyekanisha promo mutegeza kuzigaruza ubu nta muririmbyi ngaha mu makonseya bariko bakorera amahera bayabaye ubu benshi bariko bakorera amahera meza sasa cya wibaza nkuko mukora n'umuririmbyi umwaka wose agaca akora concert zishika kuri 30 ku mwaka izo zonyine mvuze nkeyi agire concert 40 ku mwaka wamaze kumubrandinga bikomeye kugeza nawe izo concert yozigira ku mwaka bro
Chuharura 2 millions 3 millions par concert nangahe namahera menshi cyane gose rero sasa bisaba ujya mutima kuvuga ati jewe shaka ntanga amahera kwa kanaka ndabe right Kingorongoro 2020 igirirangira hasigaye iminsi no munsi hasigaye iminsi 29 igusigiye message yi 2020 vraiment ni ash namayobera gusa namayobera kabisa ariko novuga 2020 n'umwaka wanje w'ibikorwa n'umwaka nakoze cyane naho abantu benshi batabonye ibikorwa nakoze kuko sinabishize ku mugaragaro ariko biri mu kabati ahantu management yanje yabishize kwitegura kubaha aba fans banje abarundi bose muri rusange yego twitegeye ko no mwaka muri iminsi 29 sigaye hari kintu tuza kubona birashoboka yego yes tunagushimire cyane Kingorongoro nihoza ko twagiranye ibihe byiza twaryohewe uri abaraperi muri mu bantu baturyohereza isi namanibaza isi itaza kuba ifise umuziki tuba turi biragima yego kwete yego iyumvire umurongo ushaka kubasezerera ko abafana bawe haba muri shasha canke ubahonje sinzi yo okay ngire hari kera gusa base uko ushaka yo hari kera ubu twarahinduye systeme na strategie muhira ducana amatara nitugicana buji hari kera ata makara twacana ibitiritiri kushure nkatonda niziye kundidiri hageze karuhuko nkajya bugari bukaranza wo ntibagiye kunaraye ku buriri bushinze hari kera tukija gukina kamari musi y'igiti cy'umwembe kwa magwangwari bro merci sana ugire n'akantu rero wifurize umwaka mwiza abantu umwaka mwiza ku bakunzi bose b'umuziki ndundi umwaka mwiza ku barundi bose muri rusange umwaka mwiza kuri twese turaba Bukimon TV murakoze cyane asante sana yes reka rero ndamushimire cyane mwamwumvise kuva ku Kingorongoro kugera yaho bashobora gukorera miliyoni 3 uribaza ibyo bintu kora akazi mw'abantu tuze tunaneglige ariko urumva ko akazi kose gashobora kugutunga mu gihe witwaye neza ni byinshi yababwiye na cancana abajene mwifuza kuba barapera munagwire muzane challenge kuri bano bagabo nta kindi rero je nokora nanje no kubifuriza ibihe byiza muri ko turabira hose mvuga nti mwakoze kumana natwe ndanashimira Cedric ari inyuma yafashe isanamu zimeze neza cyane ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimon TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimon TV.